Nuko ndabahaye ikaze hano ku Mibereho TV. Ndashimira Imana ko yama itugirira neza ibihe byose. Niba ushobora kugurura ino video ukayugurura, nuko Imana yaguhaye inguvu, nuko ugihema ukiri muzima. Rero nibyo gushimira Imana. Ndashimira Imana rero ku bwanyu, ndashimira Imana ku bwanje. Imana nibihere gucubahiro. Nuko uno munsi tugiye kwigira hamwe ingene ushobora gutunganya neza amafaranga yawe, ingene ushobora gutunganya neza ubutunzi bwawe. Rero iyo tuvuze ku kintu c'amafaranga, benshi usanga bihenda cyane, ugasanga bibaza ati abashobora gutunganya amafaranga nibarya usanga bafise amamiliyoni n'amamiliyoni. Haba namba na gato. Ayo wita make, ayo wama widogera ko ati jewe harabavye ntaco mfise, ayo nyene make, naho ziba 5,000 naho ziba 10,000, ushobora kuyatunganya ibintu bikagenda neza. Nuko ndabahaye hano ikaze ku Mibereho TV. Abatarakora abonema, ndakwinginze kugira ngo ufyonde aho hepfo handitse ijambo s'abone, ufyondeko kugira ngo ushobore guteza imbere Imibereho TV. Uraza kubona n'akandi gakengeri kari hirya, nako ugafyondeko. Ako kazogufasha kubona notification igihe cyose tuzoba dusohoye video nshasha hano ku Mibereho TV. Nuko ndabahaye ikaze, ntimuve ku murongo. Ikintu ca mbere rero ushobora gukora kugira ngo ibintu bigende neza, donc ushobore gutunganya neza uburyo bwawe, gira urutonde rw'ibintu ukeneye. Tegura neza, ushire kuri liste. Abantu benshi turatinya kwandika. Fata agakaye wandike, uvuge ati jewe mu kwezi nkenera ibi n'ibi n'ibi, nkenera ibi n'ibi n'ibi. Hariho formule nigeze kubabwira mu mavideo, kubakunda kuraba mu mavideo yo ngaha aca hano, hariho formule nigeze kubaha, reka ndayisubiremo kuko nitwara umwanya munini. Mu bisanzwe hariho amafaranga uba waronse. Kubakorera abandi bayita umushahara. Apari y'umushahara, hariho n'ayandi mafaranga usanga ukora mu mitwe itandukanye, donc amafaranga avuye akote. Rero yashire hamwe nayo ya salaire, nayo y'umushahara, uyashire hamwe, uvuge ati ndatoye monta iyi n'iyi. Rero kuri iyo monta uba waronse, ndakwinginze wubahe Imana, kuko Imana ni vyose. Imana niyo itubeshejeho. Ubaha Imana ukureko 1/10, 1/10 uyikureko. Ayo nabise amafaranga y'iwawe. Ayo niwayigumizako ni ikibazo kuri wewe, kuko bishobora kuzokuzanira umuvumo kanaka. Ico ni ikintu ushobora kwegera umupasitori canke umukozi w'Imana akabigusigurira neza. 1/10 yikureko, ayasa amafaranga y'iwawe. Rero ayo mafaranga asigaye, koresha ya formule ya 50%, 30% na 20%. Ayo mafaranga ucuyakatamwo ibice bitatu. Hariho 50%, mubisanzwe zirya 50% zija mu bintu vyankenerwa udashobora kwirengagiza. Turazi ko kugira ngo ushobore kubaho utegerezwa gufungura, utegerezwa kugira aho uryama. Hari ibintu vyankenerwa bitegerezwa kuhaba. Rero ayo mabesoin primaire niko bayita mu rurimi rw'ikinofunofu. Ibintu nkenerwa kuvuga gufungura cyane cyane, kwivuza, kugira aho uryama, ni ibintu nkenerwa cyane. Ayo rero ni amafaranga ucucamwo igice, akaba 50% y'ayo mafaranga aba yasigaye wamaze gutanga ica 10. Ayo nayagufasha muri ivyo bintu vyankenerwa, kwivuza, gufungura, kugira aho uryama. Hanyuma rero hariho yandi 30%, ibice 30%. Ayo agufasha muri bino bintu vyo kwiryohera, par exemple guhindura impuzu, guhindura ibirato, gusohoka, kuja kuramukanya mu bagenzi, urazi ko kenshi, canke kwitaba imanza zitandukanye. Izo 30% nizo zigufasha muri birya bintu. Hariho amahera rero abasigaye, ico bita 20%. Ivyo bice 20%
icyo twita epargne, yaziganye uyashira ahantu quelque part, nimba wo créer compte, nimba woshira kuri rimi cash canke eco cash, yabike. Ayo azogufasha umusanzu iyo uziganije, si ukuziganya ko mutera kugira amahera azobe menshi cane. Hariho some ugerako ukavuga ati aya mafaranga reka ntangure kuyakoresha ikindi kintu kinyinjiriza ayandi mafaranga, ni ukuvuga donc epargne ucishira muri investissement. Kubatahura urwo rurimi, ni ukuvuga ko amahera uba waziganije uca uyashira mu kindi kintu, waba urudandazwa, waba kurangura ikintu, bivana n'ico wewe wifuza gukora mu buzima, uca uyashira mu kindi kintu kizogufasha kwinjiza ayandi mafaranga. Les 20%, iga rero kubika ayo les 20%, ico kintu kirakomeye cyane kandi kizogufasha niwashobora kwiyorganiza muri ubwo buryo. E&L Business Services, we are here to serve you. Tuzanye inyishu ku kibazo c'imbeba mu nzu. Urashobora gusanga ufise imbeba nyinshi mu nzu, ugasanga zononye stoke, zononye impuzu. Kaze muri E&L Business Services, turafise ubutabo bwiza cane, ubutabo bw'isuku ushobora gufata izo mbeba zose ziri mu nzu. Ako gatabo rero ingene gakoreshwa, urakazingurura neza ukagashira hariya nyene muri coin imbeba uzi zikunda guca, bukeye usanga imbeba zafashwe. Nk'uko nyene ubona ino mbeba vyanse kwihava, iciyeko ica imatako, niwe wenyene ufise uruhusha ko kuyikurako kuko niwe uba wayiteze. Kaze muri E&L Business Services, ni ku mafaranga 5,000 vyonyene. Murakoze cyane. Hari ikindi kintu twari dukwiye kwitwararika, ni ukumenya ahantu uba uriko urabika amafaranga ahariho. Hari ikintu kibabaje vraiment cane, ugasanga ibiceri, ibingorongoro, amafaranga, inoti ziko zitembagara muri saro, ziko zitembagara mu gikoni, mu cumba, ugasanga abana bariko bakinisha amafaranga. Ni ikintu vraiment kibabaje cane. Fata ako gafaranga naho kiba ikingorongoro, menya aho ugishira. Ikomeye ati jewe amafaranga ya ratio ndayabika naha. Iga kugura porte money, akantu gatwara amafaranga kagenewe kujamwo amafaranga, naho aba make, naho ziba iz'ijana, uvuga ati je ndafise akantu ndayashiramwo. Apana gusanzaza amafaranga ugasanga aha naha hari amafaranga, vraiment birababaje. Ugasanga mu mpuzu, ushira mu mpuzu, mu mufuko w'impuzu, ugasanga warayibagiriyeyo, umuntu akanayamesurana akononekara, kandi ari amafaranga wategerezwa gukurayo neza, ukayagorora neza, ukayashira muri porte money. Twitwararika ahantu dushira amafaranga, ico ni ikintu gikomeye cyane. Menya kwitunganya, uvuge ati agafaranga ko gufungura, agafaranga ko kugura agahuzu, agafaranga ka minerivare y'abana, jewe ndagashira aha aya. Menya kwitunganya. Ikindi naco, hariho ikintu cyo gucreya konte muri banki. Ba ufise agakonti ngaho oye uza urashirako udufaranga twawe, kirafasha cyane. Kuguruza konte henshi basaba 10,000 kugira ngo ushobore kuguruza konte. 10,000, karangamuntu, ibikuranga, ni ibintu bisanzwe cyane, kandi ibyo 10,000 aguma ari amafaranga y'iwawe. Rero ntagire complexe bigusaba. Iyo waba ufise imyaka ingahe, nimba utarakwiza 18, umenga hariho amategeko ingene bigenda. N'umwana wawe urashobora kumuguririza konte, bisaba yuko uba uri ngaho kugira ngo umugire umuhagarikire, nta kindi. Donc umuntu wese afise droit yo kuguruza konte, ntibigutere isoni. Hari avuga ati konte nizabize, oya, naho utarize amashure urashobora kuguruza konte. Ba ufise agakonte mu ntuze muri banki, birafasha cyane. Birafasha kwiyorganiza, ukavuga ati jewe muri ko hariya ayo muri banki mbikayo, mu bubiko hariya mbikayo amafaranga ya minerivare, mbikayo ibingibi, canke mbikayo ya epargne yandi yo kuziganya. None uzoziganya za 20% twavuga, bya bice 20 uzobiziganya mu nzu, uzohava wimba mu kino, mu ntuze,
uzohava wimba ivu turashiraho nk'uko babigira ke oya uguruza konti uzurashira ku dufaranga twiwawe birafasha kwiyorganiza mu kijanye no kubika amafaranga mu kijanye no kugira urutonde mu bijanye n'uburyo bwawe rero ntagire umuntu vraiment ni ukuri ico kintu vraiment gihagarare ikintu co gusanga amafaranga aritembagaza cyangwa ugasanga ntukurikirana ibintu ugasanga uwo utumye ku isoko ntuzi kumusaba amafaranga aba yasigaye ni ibintu biri normale kumusaba amafaranga yasigaye rero ushatse kumusorora urashobora kumusorora ukavuga ati ayo yagumye ntaco n'agafanta k'iwawe mugasi kuvuga ko biba misi yose rero uvuga ati ndamuhaye amafaranga ugaca usanga wibagiye kumusaba yasigaye kumbe turya nyene twasigaye naho aba ari duke turashobora kuzogwira mu nyuma tukagufasha ikindi kintu mu ntuzeyi mu rugo ariko ibintu by'amafaranga si ibintu byo kuziganya kumenya kubika neza canke kumenya kwitunganya mu byerekeye amafaranga ntibifata abantu bari mariye gusa n'umuseribateri bihera hariya n'umuntu ataragira mariage menya kwitunganya neza niho bizogufasha umaze kugira depense nyinshi umaze kwinjira mu rugo hariho depense nziza vraiment nyinshi ziteye ubwoba rero ivyo bizogufasha waratanguye kwiyorganiza hakiri kare bizogufasha ingene worganiza n'urugo rw'iwawe hari ikindi kintu naco gifasha gutunganya ubutunzi gutunganya amafaranga ufise ni kumenya intumbero ufise ukavuga ati je mu buzima ndabayeho ariko ndashaka gushika kuri iki canke kiriya menya ama objectif niwiha ama objectif je nshaka gushika kuri iki niki ico kizogufasha kwitunganya ico kizogufasha kutonona kuko umva hariho amafaranga uzovuga ati jewe sinayonona kiriya kintu sinzova ndagishikako rero birafasha cane iyo ufise intumbero y'ubuzima bwawe birafasha cane iyo ufise intumbero uca winiga ucurokira ukavuga ati je vraiment amafaranga sinza kuyonona ndaturonse ari dukeyi ahubwo reka nigwe ingene yogwira kugira ngo ushobore gushika ku ntumbero yiwanje birafasha cane sinobarambira sinobagobereza amajambo menshi ariko ndashima vraiment ingene mukurikirana ibiganiro mubandanye mubikora mubandanye mupartaja rero ni iki kintu c'amafaranga tuzokwiga n'ibindi bintu bitandukanye hari benshi usanga bifasha donc ndaryoherwa cane n'ama feedback n'ama commentaire biraryohera cane rero tubandanye tuba kumwe ntutinye kugira commentaire kanaka aho hepfo benshi basanga muri message WhatsApp ariko ndashima ko biraryoheye iyo mugize commentaire ngaho kugira n'ubundi abwe bari kararaba video abone commentaire yiwawe urashobora kunkontrariya urashobora kuvuga ati ikintu uvuze sico ikintu sindagitahura ntaco bitwaye kuko ngaha ni kwigishanya mu bisanzwe ntaco ndabasumbya kinini ariko ni kwigishanya ego yari Lyse IRUTAVYOSE mubandanye mukurikirana ibiganiro bicano ku Mibereho TV turashima cane ingene mudukurikirana naho utaha